Skopha, Skopha, Skopha the Green. Ushaka unita Green, ushaka unita Skopha. Yote ni majina yangu kabisa. So navukiye mu Gatumba, niho nataye uruzogi, niho nakuriye. Natanguye music kuva nkikiri mu wa kane. But after ndamera nk'ushaka kubireka kubera y'abavyeyi, umuryango nyene urumva ari kurakura music ntibagutahura. Mugas na chisi intege kuko vyari biri muri jewe. Is my DNA, music is my life, rap is my wife. 2019 niho naronka ibakwe ryo kwinjira studio, ndakora my first music, my first song. After ndakora n'iyindi, sifise history nyinshi zo kuvuga mu vyerekeye music, ivyo maze gucamo, mugana maze gucamo competition menshi, ndamazwe gufashwa na benshi, mugana afashijwe mu majambo nibabishikije. I'm so proud kuba naronse opportunity muri studio ya Kakele studio. So I'm so happy kuko ni ibintu nifuje kuva kare kuronka ibintu nk'ibi, gushika gutera intambwe nkabona aho ndiko ndaja. Aba idol banje, my idol showe kuvuga yuko ari Kendrick Lamar. I like ukuntu a rapper, I like flow yiwe, niwe yatumye nkunda sana gukora ibintu vya music. Big final itakuwa tarehe 20 mwezi wa 12. Naomba rafiki, jirani, ndugu, jamii, yani kila mrundi wowote afike hiyo fasi, aone kipaji cha Skopha the Green. Yeah, it's your boy.